Kw'igenekerezo rya 29 Rusama uno mwaka, Inama Nkenguzamateka yararungitse intumwa zari zirongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Spès-Caritas NJEBARIKANUYE bari bagiye gushikiriza imfashanyo abateshejwe izabo ubu baba muri Site SOBEL yo muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura bivuye ku myuzurira y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi. Iyo mfashanyo ikaba yari igizwe n'ibiharage, umuceri, ifu y'ibigori, ibijumbu, amamesa n'amasabuni. Mw'ijambo yashikirije abaraho, Nyakwubahwa NJEBARIKANUYE yarakengurukiye umukuru w'igihugu ko yateye akamo abarundi babishoboye ngo bagarukire ku bene gihugu bahuye n'imyuzurira y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi. Yarongeye arakengurukira kandi abakenguzamateka ku mutima w'urukundo bagize wo gufasha abo bene gihugu. Ati twaje kubaremesha kugira ngo tubereke ko ivyabaye vyatubabaje. Nyakwubahwa NJEBARIKANUYE yamenyesheje ko nk'abatowe bazosaba leta ko yoraba icokogwa kugira ngo ikingire ikibanza abo bantu bahora babamwo, acarangiza abasaba kugamburukira leta. Tugume dukenguruka muri bike bibashikira, mukenguruke muninahaza Imana ko yabarokoye mugashika muri iki kibanza mumeze neza. Twongeye dukenguruke na leta y'u Burundi, murabona yuko vy'ukuri igerageza kwitwarika abana bayo, nakaye turi muri leta nkozi, turi no muri leta mvyeyi. Ico twiyemeje nk'abatowe, Nyakwubahwa Buramata yakivuze ati dusabe turabe ingene hajya ahantu bohubaka neza kugira ngo umwuzurira ntuzozura honona, kandi ari ahantu dufitiye imigambi ikomeye cyane, na cyane cyane murabizi yuko ari ku mupaka wa Kongo. Urumva rero ko natwe twakeneye, nico gituma rero nk'abatowe tuteza kubishikana kugira ngo leta y'u Burundi mu vyihuta vya mbere irabe ico yokora kirama hajya hantu. Ariko rero nituje kuvuguruza ijambo ryavuzwe, kubera ivyo twifuza sivyo abahinga babona, kandi ivyo twifuza tubisaba nk'abana b'abantu, ariko Imana nayo irazi ivyo yateguye. Twitegure rero kwakira ishaka ry'Imana. Abahinga bavuze ati hajya ahantu ntibikunda, tubumvirize, tubanze tutenyenye kugira ngo bahakore neza, ntimugume mwiyahura nk'uko twabonye abantu bakibayo amazi akiri mu nzu. Kandi muzi ko hajya muri uri kuragira ubafu Kongo ajya amazi yose ava mw'Itanganyika y'ibikoko vyinshi, bashobora kugira amasanganya kubera bagarije kuvayo. Umutima w'urukundo, umutima w'ubugamburuzi birajana. Mwumvirize leta y'u Burundi, mwumvirize kandi n'abatoye akamo batera, mukakire mudashavuye. Nta muntu ashaka kubanyaga ivyanyu, sivyo? Ariko turashaka ubuzima bwanyu bukingirwa, muravyemeye? Imbere yo gutanga izo fashanyo, abakenguzamateka baragendeye zone Gatumba aho abenegihugu bahora baba n'umupaka u Burundi buhana n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.